mpereye kuri iki mugenzi yavuze Minisitiri wa Finance ejo twahuye n'umuntu kuko yari yabonye publicité hama rero ndamubwiye ko nzoja muri iyi nama ncambwira ati twizere ko muzoza mutuzaniye amazina y'abiba mu majambo yoroshe kumva umurundi yumvirije inama abo basakura ni bande umwe abababuhereza nabo ni bande mu majambo yoroshe kumva abantu bakurikiye icyo kiganiro bagende bafite icyo batwara. Abarundi qui investissent au Kenya, au Dubaï, qui achètent des maisons au Canada, aux États-Unis, en Europe, est-ce que nous pouvons aussi accéder à ces informations pour faire nos propres analyses au niveau local? La nouvelle code, ces données réservées à vos chercheurs seulement, car nous devons regarder nos recherches. Et pour votre information aussi, le gouvernement est engagé dans la lutte contre la fuite des capitaux et le blanchiment des capitaux. Ngarutse ku kibazo nshaka gushikiriza, mbona yuko la fuite des capitaux est aussi liée à une certaine mentalité. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Mu Burundi murabona yuko nous confondons gutunga no gutera imbere. Ukazosanga umuntu ashaka gutunga ibintu birengeye akibaza muri byo terambere, ahara agasahura akibaza muri byo terambere. Ivyo yokoze a 100% akoresha amafaranga kugira ngo bikorwe neza, akabikora a 30% bigakugwa nabi, entre temps akazoba ariko ariteza imbere, aritungisha. Ivyo rero bigatuma ibintu twubaka usanga n'ibirama, ukazotuma n'ibigega bitinjiramo amafaranga nkuko yo kwinjiye, ariko ugasanga amafaranga y'abantu, imifuko y'abantu iruzuye. Nico gituma rero nabona yuko la fuite des capitaux il est lié aussi à ce problème de mentalité, une confusion uvuga ngo dufise aho dusanga twibaza yuko gutunga ari byo terambere, ukazosanga inzego ntizifise uburyo bukwiye, mugabo abantu barongoye izo nzego bafise ibirenze. Aho rero uvuga nti iki kiganiro ni réveil de conscience, kuko à la fin de compte murabona yuko naho abantu baba batunze gute, amabarabara ari yayandi, amazi atayariho, atamatara, les conditions de vie z'abarundi ziguma ari zazindi cyangwa z'abanyafurika. Ico cyari cyambere. Ikindi na cha kabiri, la fuite des capitaux ni aussi un problème politique. Iyo abantu boshoboye kwinvestisa bakisunga amategeko, mugabo amategeko adacunya, atavunagura, aborohereza, bakakora imigambi yabo neza, bakazotanga amatagisi neza, ivyo oye biratuma vyotumye abantu batiyumvira gutwara amafaranga hirya no hino, kuyabikayo canke kuyakoresha kugira ngo bakore imigambi yabo en dehors de leur pays. Ari naco gituma rero mbona yuko iyo fuite des capitaux c'est aussi un problème politique. Ndazi yuko mu kiganiro mwavuze muti une mauvaise gouvernance facilite la fuite des capitaux, et la fuite des capitaux facilite aussi une mauvaise gouvernance. Kandi je n'ai ari naco gituma rero ikibazo gica kija ngaho oya, mpereye kuri ivyo bintu bibiri, fuite des capitaux, un problème de culture, aho dushira hamwe gutunga no gutera imbere ukamengo nico kimwe, fuite des capitaux, un problème politique. None qui doit promouvoir la lutte contre la fuite des capitaux? Ninde cyane twokora iki pour lutter contre la fuite des capitaux? Ikibazo cyane nico. Mpereye kuri iki mugenzi yavuze Minisitiri wa Finance ejo twahuye n'umuntu kuko yari yabonye publicité, hama rero ndamubwiye ko nzoja muri iyi nama ncambwira ati twizere ko muzoza mutuzaniye amazina y'abiba
icyo abantu biteze les piliers les facilitateurs c'est la conclusion à laquelle le public et l'opinion s'attendent. C'est une coïncidence qui est dans l'opinion, donc c'est pour dire que c'est un sujet vraiment d'actualité. Nagomba mvuge ku bintu bibiri qui me tiennent à cœur. La première chose, turavye ibi biharuro mwatweretse aho mwerekana ko kuva mu mwaka wa 1985 gushika 2018 amafaranga cyangwa imitahe yanyerejwe ivuye mu Burundi ingana n'imiliyaridi 5 n'igice. Naciye mparura ku mwaka nasanze ku mwaka hagenda hafi miliyoni amajana 2 z'amadolari. Nacingira nta mahero yatoka mu myaka 5 ngo bagandariye twatwayironse byose gukopesha umuntu n'umwe. Mubara amafaranga menshi cyane. Mucomongera muvuga ko 60% yayo arayanyerezwa aja aciye muri surfacturation kuduza amabeyi bivuye hanze no kugabanya amabeyi byashowe hanze. Ubwo 60% ya za miliyaridi 5 n'igice ni hafi miliyaridi 3. Urumva rero ngira bariko ndabafasha kurondera inyishu yawe byaciye byatwawe n'abandi abemboruse n'abexporse kuvuga ko miliyaridi 3 z'idolari zaragiye kandi bituravye ku bitabo abemborute n'abexporte ngira ngo umuntu arashobora kubabona. Ngira ndatse ko bano dekadekore cyane dumere pratique bodufasha tukaraba natugaruka yose mugabo basi tukavuga tuti guhera no munsi gahagaze icyo cyane parce que c'est des chiffres qui parlent et c'est de l'évidence. Ikigira kabiri wongeye muravuga yuko n'aya mafaranga turonka nk'imfashanyo yo gukora imigambi amaproje n'ibiki ku idolari rimwe turonka dukoresha amasente 4 amasente 6 agasubira yazamanye. Ndacingira koba kuko ejo ingenzanzo wa finance turi kumwe twasinye amasezerano ya miliyoni 500 n'abantu miliyoni 500 rero baro ya 60% nshibona ko amajana 3 yasubiye iwawe. Twokora iki kugira ngo mu by'ukuri ayo mafaranga aje tugirira akamaro abameze cyane cyane mu makontra dukora n'ayo mafaranga bavuye hanze hariho derege onesumi kugira bati iyi marché zokuko na televiziyo internationale itafite imyaka 10 muhiye kontra muhiye ko murabe televiziyo internationale kugira bati ibikoresho bazokoresha imashini n'ibiki bazoza babizaniye mugabo baharura ayo mafaranga nyine bayashizemo ugasanga amafaranga ubahaye kuri ibyo imashini baje bizaniye basha batwara wari kugura imashini iwawe ugaca bisigara ngaho. Ni ukuvuga ko ni ikigo mu by'ukuri bishishikara kuduha comfort bitwugurura amaso rero tubone kuko mu by'ukuri ibyo mwavuze nibyo gusa ariko ubu birateye ubwoba. Nimba mu miliyoni 500 twasinye ejo twatahanye 200 gusa ikibazo murakoze. Akurikiye Professeur Léonce atubwira les paradis fiscaux. Umuntu aribaza ati mbega ikibazo nibagije turavye dans l'histoire les paradis fiscaux ziri mu bihugu bito bito mbega hariho réglementation internationale ihana les paradis fiscaux canke izirekurira kubaho. Nibagije nti hariho fuite de capitaux aho zija harazwi. Il est vrai hariho abo mu bihugu zivamwo babifashe mugabo umuntu aribaza ati mbega le retour iyo y'ayo mahera yibwe hariho amategeko mpuzamakungu afasha kugira ngo ibihugu ayo mahera yavuyemo ayo mahera agaruke afasha bene igihugu bacu canke nk'uko nyakubahwa minisitiri wa finance yabivuze les piliers nabo nyine kuko umuntu aribaza ati amahera yaje harazwi kuyagarura birakunda kuko umuntu ashobora kwibaza ati ntabwo abo bandi nabo nyene bafasha kugira agende bohanwa n'amategeko mpuzamakungu mbega ariho. Icyo ni ikibazo nibajije mwoduha ko umuco iki naco ni context
au niveau macroéconomique aho tubona henshi habonetse icyofasha abenegihugu kugira batera imbere twovuga les ressources naturelles nk'ubutare haca haza ingwano turafise akarero ko ngaha hafi muri Congo aho bigaragara yuko amahera ava muri ubwo butunzi kama bw'ibihugu bugashorwa aho twovuga turavye la colonisation ko yagenze turabona ko l'Occident ifacilita cyane igatera ingwano mu bihugu habonetsemwo ubutunzi kama aca bituma ibyo bihugu bidashobora guprofita de cette richesse. Mbega none ko mwavuze ko les institutions de Bretton Woods tuvuga FMI, Banque mondiale biriko irinjira mu kuraba yuko iyo fuite de capital yohagarara. Le contexte de l'instigation de guerre civile bitwaje novuga démocratie kuko biramaze kugaragara yuko na démocratie uko amatora aza hacazamo n'ibindi bibazo mugabo ukabona ko ari ikintu cinyegeje. Mbega au niveau international mwegereye hariya hariho ikintu kigaragara, hari ishaka riboneka yuko biriya bihugu ishaka yuko by'ukuri ibihugu bya Afrika bitera imbere cyane nabyo birafasha kugira ngo kwa butunzi bube bunyonogwa bugira mu gihugu wabo. Murakoze. Les pilleurs et qui les aide kuko iyaba hari habasuma gusa atawa bafasha bofatwa n'ingoga bakaca bahagarika. Les pilleurs, c'est que je vais donner l'exemple dans les exemples qui sont dans le livre. Un des exemples clairs, c'est le cas de la famille Gupta en Afrique du Sud. Eux, ils ont pu pénétrer le système. Ils étaient des amis proches du président et de tous les ministres. Zituma abantu bikangura. Tubanze twikangura twemere ko dufise ingorane. Kuko ufise ingorane niyo urwaye ukaguma wese itakutagwaye. Naho twozana abaganga ijana ntizokira wowe. Donc la première étape, c'est que en tant que pays, on soit capable de honnêtement examiner nos problèmes. Je travaille muri ya forum sur le secteur privé, on discute des problèmes du secteur privé, des potentialités. Tukavyemera yuko hari hafi tutarashika, mugabo turabe ingene twashika. C'est ça la question en fait. Hanyuma ibyo muvuga yuko développement ni mu mutwe. Réellement, udashaka kuba développer nta ntwazo ku développer. Nta numwe nabozana amahera menshi n'amadolari akayazana. Udashaka kuba développer wenyene wibaza ko wateye imbere byakwiye nibagobe bareke. Kandi jewe des fois je sens ce genre d'attitude un peu inquiétant où certaines personnes bakubwira neza ko on a fait le maximum. None niba twagize le maximum yakubanye mukuru w'igihugu yo kwirwa araduhimiriza ngo dukore kureri niba twarabihejeje yo akazi kwa kaheze turafise akazi kenshi. Mais ce qui est intéressant nuko iyo tugize l'effort y'utangura des initiatives comme création ya iyo agence ya intelligence financière kuko byo reko twamye turavuga nuko on doit pouvoir connecter tous les étapes de transactions commerciales et financières. Au monde, est-ce que quelqu'un a exporté de l'or? On doit quantifier à la source. On doit quantifier à la sortie. On doit quantifier, on doit quantifier le retour des devises. Si c'est électronique, tu pourras voir qu'il y a des trous quelque part. Et là, on va faire l'investigation. Donc, les initiatives, il faut que tout le monde soit convaincu que c'est l'affaire de tout le monde. Donc, c'est ce qui nous a incité sur l'île. Le problème du capital, phytocapitaux, est un problème politique. Politique dans le sens où ça demande une volonté politique de vouloir attaquer le problème. Et déjà, le fait que j'ai un collègue qui message, il a présenté igitabo yuko umukuru w'igihugu ari hari wowe rero icyo gihugu uri muri perezida akumviriza discours ya kwite capital
ça montre déjà que au plus haut niveau du gouvernement, on comprend que c'est un problème qu'il faut attaquer d'abord, mais aussi que si on s'y met, on va l'attaquer. Ntivyoroshe, mais utanguye birashoboka. Nimwe nabwiye n'insista ko one government approach. Niba bamwe bazukukaza ngo ni bere yabigize ngo bagende babikore data wanje. Ngo ni ministère du commerce ngo kubera n'ibya commerce. Ngo ni ministère ya infrastructure kubera n'ibya no ntibikunda. Umwe wese azakumva yuko nakazi kiwe. Maintenant, qui sont les pires? Parce qu'on a gerageje kubivuga hanyuma analyse bogira sur le Burundi bogira identifier les points d'obscurité dans ces transactions, c'est où? Et généralement, tu peux aussi voir les transactions par transaction. À shipment, il nous est conteneur igiye yagiye déclarer bingana gute. Hari yishitse ba déclarer bingana gute. Tu vois la différence? Pourquoi conteneur c'est numérique? Il y a shipment, donc on peut identifier les valeurs à l'origine et à l'arrivée. Ibyo byerekeye amadeni cyangwa imfashanyo leta ironka, navuze yuko mu manalize yacu twabonye yuko hari amadolari igihugu cyitwa ngo carose y'ideni ugasanga ntiyakoze amaproje. Hanyuma nyakubahwa ministre wa infrastructure yavuze ati mbehasha tubi none kontadori zo gusinya none tugiye muri uwo mutego. Bisaba afite ikibazo ni gestion management y'iyo montant igiye muri iyo projet. Le projet est connu, le budget du projet est connu. Alors vous allez pouvoir capable d'identifier à chaque étape si les montants que vous allez dépenser ziri muri budget, si l'activité ibaye financée, ibaye exécutée. Kuko ce qui est important c'est que on a en fait un cadre institutionnel pour ce genre de choses. Je n'ai pas de muri BAD itanze ideni, hariho des équipes zijya kuri tere kuverifier yuko ibarabara ryatanguye gukorwa. Imbere yuko atanga tranche ya kabiri, habatse ko raporo kuba yuko ibarabara riko rirubakwa. Bitari uko ntibatanga. Donc c'est la responsabilité aussi bien du financeur, du bailleur de fonds, que du gouvernement de voir que réellement l'argent qu'on a obtenu est en train d'exécuter les travaux qui ont été qui sont consignés dans le contrat. Donc, ma contrat d'exécution des projets d'infrastructure sont très très importants. Kenshi on surfacture les opérations, les matériels il faut que, encore une fois, on aille dans les statistiques, dans les coûts, dans la gestion du budget. Hanyuma intelligence financière naho ikijamo kuraba les flux ziza izisohoka, les dépenses ziko ziraba n'ibiki. Et les gars, intelligence financière c'est la responsabilité de tout le monde, de tout citoyen. Umusitoyen wose abonye ikintu bitariko biragenda neza il doit déclarer. Twavuze pati yavuze ibintu bya development ko ari mentality mu bihugu biteye imbere. Réellement urumva yuko abene igihugu bumva yuko gutera imbere ari responsabilité yawe, yuko ineza y'igihugu ni responsabilité. Muri Etats-Unis urashobora kuri kuranyonga imodoka ari kuri highway ata mu police ari hafi, ngaho amazima y'akazora guhagaritse wagize ikosa ukubera iki? Hariho umuntu yari nyuma yawe abona yuko uri mu byo ukagira c'est trop dangereux, acahamagara 911 canke bikunda gushika bakabona umuvyeyi afise umwana mu modokari nta musipuriko. Je te dis nta kenzi bizogira kuri highway umuntu azotelefone kubera abona le bien-être y'umwana c'est la responsabilité de tout le monde. Agenda amanabibona ngahe Bujumbura kora umwana haraza imbere kuri ruzi aho mu waje namba cyangwa asetse na gatoya kana gaca mu idirija ngo nukubaho munyenga data wanje. Les paradis fiscaux, comment est-ce qu'on peut les discipliner? C'est difficile parce que quand souvent je parle aux gens qui viennent dans des pays ou des juridictions qui sont appelés paradis fiscaux, au cas où nous avons la souveraineté du coup déterminer la taxation quand tu vis là. Tu peux tout acheter quand la taxe n'iby'iwacu
le problème est à Bérénie, le niveau de taxation, mais aussi c'est la transparence. C'est la transparence. Ikindi nuko komplika ingene twotora inyishu kuri ico bintu bya paradis fiscaux nuko le cadre international iri sinziza. Donc les organismes internationaux chargés de ce genre de négociations nta nguvu zikwiye zifise. Je vous donne un exemple. On sait que le problème de secret bancaire a une réponse. Mais à un certain moment, les États-Unis ont remarqué qu'ils sont en train de perdre beaucoup d'argent. Des individus et des entreprises qui sont en compte de Suisse, pas de déclarer. Ok. Le Trésor américain a dit, la Banque centrale, on va s'y mettre. Ils ont dit aux banques suisses qu'ils doivent faire un rapport systématique des comptes détenus par des Américains, ou alors, aujourd'hui, toutes les banques suisses donnent des rapports au gouvernement américain sur les comptes des individus américains qui ont des comptes là-bas. Mais États-Unis disent qu'il a fait ses groupes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays africains doivent chercher à trouver une façon de travailler ensemble pour avoir une voix plus forte dans les négociations internationales. Pour créer un business, ne pas les isoler facilement. Il faut les forcer à lâcher avec la coopération des gouvernements. Hariho yavuze ati iwanyuma yari umushana ndi kuma ndumva turavuga niko baca bamarira hariya hantu ngo ujya muravuga ngende turavuga. Est-ce que l'Occident réellement veut que l'Afrique se développe? Oui. Oui. Ok? Mais uzoryama muhira akibaza ko Afrika izoza kumudevelopa mbere Occident izoza kumudevelopa, allez-y, attendez. C'est-à-dire, si un pays démontre la volonté et l'énergie de concevoir ses stratégies pour se développer, ils vont développer. Non, et on va développer par le financement étranger. Si ça les pays qui développent, ça va être développé vers l'aide extérieure. Commencez par l'Europe. Nous avons un plan Marshall, la Corée du Sud, la Chine, le Japon. Donc les pays qui sont capables d'utiliser les ressources étrangères correctement, ils se développent. D'abord, oui, le monde n'est pas, c'est pas peuplé de saints, mais il faut avoir ta propre stratégie ou qui identifie à vous ta stratégie à chaque comme au Coran, d'accord au Coran. Merci beaucoup. Merci Léonce. Ibiganiro byari biryoshye malheureusement umwanya uri kubaturega donc il y a ces échanges qui peuvent continuer après cette séance. Merci.